ikaze rero mwese kuri Tuyagire Vanessa. Aha murabona abaperezida babiri murazi ibikorwa bariko barakora muri Afrika, ariko perezida w'igihugu c'u Burundi nyenicubahiro General Neva murabona yuko batanguye kumugera ibijanja, kumugera amajanja bamugerageza. Aha murabona iyi commentaire kuri RFI bariko baravuga ngo ukuntu ngo yakoresheje ngo imvugo ngo y'ubuteroriste ngo kuri commentaire yakoze ngo avuga abarimu, aho yariko arababwira yuko ari nkamwe bohirahira abariko barigaragambya bagaheba akazi ko leta izoca ikoresha training abandi bakozi bashasha. Aha rero ni ikimenyetso c'uko bamutanguye, bari bararondeye imvo n'imvano barabura, bamaze rero kubura imvo n'imvano baca bafatira ku kantu gatoya bakaba bagafatiyeko, bakaba baragashize muri raporo y'ibyo baba bariko barapanga bizomusenyura. Aha murabona yuko ari kumwe, yari yagiye muri Ethiopia aho baja muri iriya nama yahuje ibihugu. Iyo tubonye abaperezida nk'aba bacu tugira umunezero, kuko ni ikimenyetso c'uko ku vy'ukuri Afrika abayobozi bose bagiye hamwe bakanama rimwe, intsinzi iri iwacu. Abapapeti bose b'abaperezida bavuyeho hakajaho abapatriote nk'uyu Abiy Ahmed, mwarabonye intambara yagiye kugwana, wewe nta nuko avuga ngo generale ngo muze murampamagara ngo mumbwire aho bigeze. No, yarambaye aragenda ku rugamba ati reka ndabereka ico ndico. Ubu Ethiopia yarayihaye akandi gateka nk'ako yihaye ca gihe bagwana n'abakoroni bakanka gukoronizwa. N'ubu base gukoronizwa ubugira kandi Afrika ibashigikiye. Abayobozi bo muri Afrika tugize Imana ikaduha abayobozi beza bakamushigikira bagashigikirana, ndetse kira gihugu cyose bagiye aba bakoroni bahiga kwataka bakagishigikira. Intsinzi iri ku ruhande rwacu. Ibi bintu bibandanije inyuma y'imyaka 15 hari possibility yuko twese tuzohunguka tugasubira iwacu, kuko niho honyene hazoba hasigaye hari ubuzi, niho honyene hazoba hasigaye dushobora kuja gukorera amahera, niho honyene hazoba hasigaye hari cizere ku mwana w'umuntu wese ari ngaha kuri ino si. N'aba bakoroni bose tuzotekera dusubirane iwacu, natwe tuje kuba mu matongo yacu nabo bakora ubuzi busanzwe. Guko Afrika yugaye, iramutse yugaye murazi neza yuko ibi bihugu vyinshi cyane vyo kwisi bizogira ibibazo. Rero ku vy'ukuri dusaba Imana iduha abayobozi beza batikunda abapatriote ba Afrika. Ku vy'ukuri abapatriote ba Afrika, jewe mvuga umuyobozi wo muri Afrika naho yoguma ku butegetsi imyaka ashaka, ariko arakorera neza abanyagihugu biwe, ariko arateza imbere igihugu ciwe, ariko arateza imbere Afrika, ariko arakora ibishoboka byose ngo amahoro aze. Jewe ico kuko ntari umunyapolitike nta ngorane ndabibonamwo. Nanka aba bayobozi baja ku butegetsi bakahadanarara imyaka n'imyaka, banatirana igitugu, bakayoboza igitugu, ugasanga bariko baracinyiza abanyagihugu. Hagira gatoyi ugasanga bashigikiwe nyene n'aba bakoroni, kuko ari nabo babashiraho. Nibo jewe mbona ari cyo kibazo dufise. Ariko ntitwashobora kuronka abayobozi bumvikana, abanyepolitike bumvikana, abanyepolitike batagisenga umukoroni, abanyepolitike bavuga ati inyungu zose ni ku bwacu, bagakorera hamwe nk'uko aba babiri mubabona. Mwiyumvire mu karere kacu East Africa, abaperezida bose baja hamwe bakatera inkuru ku bagaseka n'umunezero, bakavugana umwe wese ibimubangamira n'uburyo bo bitatura, bagahanahana ivyiyumviro. Nukuri mwiyumvira mu myaka nka 10 yonyene dufise abaperezida mu karere bose bahuza nk'uko, mwiyumvira aho twoca dugera, twoba dufise intambwe idasanzwe. Rero tubandanye kuba abapatriote bo kurwanya umukoroni n'uwari we wese amukorera bifuza kudusubiza hasi, kandi turinduke tuze turatunga agatoki abayobozi bakorana n'abakoroni kugira babimenye, kandi bamenye ko kazoza kabo nabo kari mu marembera. Mugire rero mwese ibihe vyiza, mwese mukore subscribe, mukore share, mutange comment, kandi nkaba mwese ndabashimira cyane ko mwaje kwifatanya nanje. Ibihe vyiza, ciao ciao.